kugira ya nyungu y'umwene gihugu izi imbere kubera iki izi imbere kubera projet nimbe bavuze ko izomara imyaka 3 ikaba isize iki ahacanye hariya ubwo ico kintu abene gihugu bagira batangire kukibona kugira batangire kwinovora ivyo kizoba cazanye ko uyikweguye ukayikwegura umenye ko atacuri kurafasha wa mwene gihugu nacuri kurafasha leta nkozi ico ni kibazo wabonye utari karangura ibikorwa vyiwe neza uwo wese twese duhamagare ko kuvuga tujya mu ntaka akora akazi kiwe neza ibintu ko bigenda nabi atari ivyo kuvuga ngo muri ko muraregana mugabo ku neza ya twese birababaje kubona un projet imara imyaka un projet de 4 ans ikamara imyaka 2 n'inusu iri kuri todo de kesema ya mwedo 10%.